n'ingwara zifatira mu bihimba vy'irondoka mu gwaruka iyo turakora ibiharo biri mu buvuzi ivyo biharo vyarasuye kuduga za ngwara zifatira mu bihimba vy'irondoka twari twarasezereye nka brainologie nk'amasifilisi vyasuye kuduga ubu tukabona yuko ahubwo twosubira mu rugamba rudasanzwe kubera urugamba rwo kurwanya umugera wa sida rusumba urugamba rwo kurwana n'amasasu. Television Tanganyika. Twebwe Sangiyumva ndi umunyamabanga nshingwabikorwa mw'ishirahamwe Bapuri n'ishirahamwe rw'abahoze bakoresha ibiyayuramutwe. Murakoze cyane. Igituma twiyumvira iki gikorwa ni uko ari igikorwa cyiyumviye mu ntumbero yo ikintu ibyo tubona muri iyi minsi. Muri iyi minsi turabona urwaruka rwinshi tubafatiye ku biharuro duhabwa n'ubushikiranganji bw'indero, urwaruka rwinshi ruheba amashuri na cyane cyane urw'abigeme aho bava mu mashuri kubera batwaye imbanyi batiteguriye. Hama ikindi naco na nyamukuru catumye cyane cyane kiri mu rugamba no mu ntumbero y'irishirahamwe kwa twarihaye intumbero yo kurwanya umugera wa sida nuko mu biharuro duhabwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kurwanya umugera wa sida haraboneka ibiharuro bishasha vy'urwaruka rwandura umugera wa sida muri iyi minsi na cyane cyane mu rugero rw'urwaruka hagati y'imyaka 14 na 25. Aho rero twatubona yuko ikibitumana cyane turabona yuko hagabanutse inguvu nyinshi mu bijanye n'amakuru canke kurwanya ibijanye no kurwanya umugera wa sida kubera tubona ko inguvu nyinshi twazishize mu buvuzi kandi iki nuko n'ibiharuro ngaha biri mu Burundi abantu bari ku muti ibiharuro ni vyiza barabandanya umuti hama n'ibipimo vyavyo by'urugero rw'umugera uri mu maraso si bibi cane ariko ikintu kiduteye impungenge hanini nuko rwaruka ruri muri iyo myaka ruri ku ntebe y'ishuri ruri kurandura umugera wa sida tukiyumvira none twokora iki twoshira inguvu hehe niho twaciye tuva dutanguze izi nyigisho na cyane duhamirize imirwa y'abamenyesha makuru muza kubyumviriza. Hama ikindi naco nuko twasanze hariho n'abavyeyi bakivyara abana bavuka umugera wa sida. Igihe tuzi yuko Burundi hamwe n'ibindi bihugu twihaye ihangiro yuko mu 2030 ata muntu yobaki acandura umugera wa sida kandi abantu bose bari ku muti kandi babazi urugero umugera wa sida ndi mu maraso. Aho rero igiti tuvugira umugera wa sida nuko twebwe iyo tuvuga ibiharuro dufatira ku biharuro dukura mu amavuriro dukorana niyo batubwiye bati uno munsi twabonye abantu bashasha 10 twabonye abantu bashasha 5. Hama natwe ikindi naco ibiharuro bidutera ubwoba hari ubuhinga bushasha leta y'u Burundi ifatanyije n'abafasha umutwe turapima abantu umugera wa sida mu kibano dukoresheje ubuhinga bwo kwipima wenyene bitwa autotest. Ubwo buhinga rero nabwo iyo bazanye ivyavuye mu bipimo turabona abantu bashasha. Ivyo nivyo bituma twebe duhaguruka kuko muri iyi minsi nidukeneye no kumva umuntu umwe twumva afise umugera wa sida kuko mu 2023 ni imyaka 5 ari mike kwisi. Iyo tuvuze yuko ibintu bigenda nabi mu mashuri hoho iyo hageze mu kibano bica bigenda nabi gose kubera mu mashuri hoho abo bana barakingiye aho mu mashuri abana baraciye ubwenge barasoma barafata amakuru muce mwimvira mu kibano ivyo bitariyo no kuvuga mu kibano hoho naho twumva abantu bavyara abana bagenda n'umugera wa sida bari mu kibano nabo nyene ni naco gituma twebwe twabasavye ko mwoza kugira mwe mudushikira abo tudashikira uno munsi turashikira abo mashuri mugabo uko tubandanya programa ndushobora kubashira hamwe kubera simigwi imwe ariko igikorwa cyacu kirabandanya mu minsi iza turashikira abandi atarabanyeshuri. Ikigo cyo kurwanya umugera wa sida ni ikigo cy'umuntu wari we wese no kuvuga namburi mustanteri uri kudufasha iki uri mukuru w'umutumba uri gukora gute wowe uri mu mashengero mwegeranya abantu ibihumbi n'ibihumbi mbe bigenda gute. Hama rero mukamuzi yuko abarundi bafise imico yo kumviriza radio mbe bamumenyesha makuru uri kudufasha iki. Ni naco gituma twe turarikira cyane abamenyesha makuru abamenyesha makuru byo bavuga byumva benshi bigasoma benshi bikabona benshi. Ni naco gituma uruhara rw'iwanyu rusumburwa amashirahamwe kwa mwe ntimuza mumufashe gitigirire kingana nta nurakimenya
naco gituma rero tuvuga duti twebwe nimudufashe kandi twe turi kumwe n'abamenyesha makuru ndazi uko ihangiro ry'ibihumbi 2030 Uburundi bwihaye bufatanye n'ikigo Onisida tuzobishika ko nta kibazo. Aha mu Burundi abavyeyi kuyaga n'abana babo kubijanye n'inyigisho n'indorabitsina ntibyoroshe kubera iki imico, ariko twebwe nko kuvuga ati mukoresha ubuhinganya bake sinzi ko mwaravye uno munsi mwari mumenyereye kubona hari uruganda rwamenyesha makuru gusa, uruganda cyangwa uruganda rw'abaganga gusa, ariko uno munsi twagerageje kuzana abamenyesha makuru mugabo tubazana n'ugwaruka kugira ngo urujya rwaruka rubanze guguruke. Hama ikindi tugiye gutegura uko tugiye gutegura ikindi urundi ruganda rw'abavyeyi bari kumena gwagwa. Ubu rero tugomba guti twebwe twagushaho imboneza zitahura zizofasha abandi gutahura. Nico cyonye dushoboye nayo guhindura imico y'abantu suno munsi cyane cejo, ariko iciza nuko no munsi ahindutse umwe ejo agahinduka babiri ni intambwe twadutera. Aha mu Burundi agenda amenyesha yuko ibiharuro byakozwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ifatije mu kingamuza makuru mondial na Onisida, twasanze uyo mugwi ufise urugero rw'ibice 14 akaburungu rimwe kwijana by'abantu bagenda no mugera wa sida. Ivyo bero bisigura iki? Mu kuvuga dupimye abantu 141 10 bagenda no mugera wa sida. Urumva uwo mugwi urabangamiye, mutomuga mugwi ubangamiye kubera iki? Uwo mugwi ubangamiye kubera barahanahana ishinge, ibyayo mutwe byitwa heroine babishira mu rushinge, urushinge maze rugasangira abantu barenga 3 canke 5, hama rugakora no munsi rukongera rugasukura rugakorejo. Abo bantu rero kwera batishoboye nizo shinge rimwe na rimwe ahiko hari abazigura, mugabo izo shinge benshi bazitora ahantu mwibarabara. Urumva rero uko rushinge no buzwa rukoresheje, naco gituma niyo tubapime nzawumva ngo Jeff umugera wa sida gutekaje ngo nigera sambana ntamenye ko yabirose muri iyo nzira. Ukuvuga ni iyo hwaniro ririmo kandi ukugwaruka ni bwinshi. Nababwiye ko tugeze ku barenga 120 bari ku muti, muganga twatugiye na liste ngahirindiriye y'abanenga amajana 317. Urumva abantu ni benshi gose. Tukiyumvira rero ngene bizogenda igihe niyo projet ije gufasha abo bana, izofasha abana 150 gusa. Urumva rero abandi bana barenga amajana 2 bazoba ataco bafashije. Ubwa mbere nuko hoba inyigisho kuri bose, bakabereka ubuhinga bugezweho yabo bwo kwipima, kwikingira, hama bagashira no kuco biyita urugero ubuhinga bw'imigwi imwe ibangamiwe n'umugera wa sida nk'aba bafasore badandaza umubiri canke urugwaruka rukoresha ishinge mu kwitera ibiyayura mutwe. Hari ubuhinga leta y'u Burundi yashizeho bwitwa PrEP. Ubwo buhinga bukamenyeshwa abarundi kugira ngo bikingire. Icya kabiri nuko hoboneka uburyo bukwiriye mu bushikiranganje bwo gwanya umugera wa sida, ubwishabaje bw'amagara meza no gwanya umugera wa sida, kugira ngo bagire ico biyita ukugwanya umugera wa sida ku rugero rwo hasi mu kibano. Ukwera umugera wa sida uri mu kibano, aho naho bahereza inguvu abaremesha kiyago. Ubwa gatatu naho nuko ugwaruka uri ku ishuri gosubira gufata ya makrebe yabo ya stop sida, bagasoba kayavyura maze agashira inguvu na cyane cyane mu nyigisho zo gwanya umugera wa sida hamwe n'inyigisho zijanye n'irondoka cyane n'amagara meza. Kuko ivyo bintu nivyaja hamwe. Hama ikindi naco nuko tubona yuko ibi bintu byo gwanya umugera wa sida n'indwara zifata mu biba vyirondoka vyoja mu bitabo bigenga amaterambere y'amakomine n'abantu babaye. Ubwa mbere no kumesha ko kubera kutaronka amakuru akwiriye. Twekera tukiri ku mashuri umugera wa sida utanguye kwibonekeza gose, hari ivyo bitwa amakrebe stop sida. Ayo makrebe stop sida ku ishuri ntagifise za nguvu, no kuvuga ubunyugwaruka bw'u Burundi na cyane cyane abigeme batinya gutwara imbanyi gusumba umugera wa sida. Hamuntu gaca yibaza mbega ijya mbanyi kwica mu guhuza ibitsina, uwo mwahuje ibitsina murazi ngena mbetse. No kuvuga ugwaruka bw'ubundi rufise amakuru, sinumange niyo wari ufise amakuru wotinya imbanyi aho gutinya umugera wa sida, igihuzi yuko imbanyi uyironka bivuye mu guhuza ibitsina, naho mu guhuza ibitsina bikaba bigatera umugera wa sida n'ingwara ziciye mu bihimba vy'irondoka. No kuvuga abo bana nta makuru akwiriye bafise.
icya kabiri ni ibijyanye n'integuro y'ibikorwa bikorwa. Integuro y'ibikorwa bikorwa mu mashuri umugera wa sida barawibagiye. Ni ukuvuga ubu twe turarikira abarezi n'abarongoye amashuri usubira guhereza ikibanza cyo kurwanya umugera wa sida mu byo bakora. Ikindi cya gatatu natwebwe nyene mu byo dukora umenga umugera wa sida yaragize imyaka hagati y'imyaka 2013 gutyo gushika ubu uri imyaka yenganye tugiye kuvyuka twirukiye gose ubuvuzi bugezweho, maze cya gikorwa cyo kwigisha abantu turacibagira ko muri abamenyesha makuru mutembera igihugu cyose muracabona amapano yigisha, bacabona byapa byigisha abantu bihamiza abantu kurwanya umugera wa sida. Oya, muracabona aho abantu bakoraniye babahimiriza kurwanya umugera wa sida. Eka kubera iki Uburundi bwarigeze gutera intambwe dusanga twebwe umugera wa sida waragabanutse, mugabe umugera wa sida ni ingwano ya misi yose. Iyo usinziriye rimwe gusa uvyo usanga byandutse. Nuko vyagenze. Ubu rero ndabona ko ingufu zasubiye kugaruka, nyamugamuga nkaguma sura kurya jambo nyene mutari nyuma yacu, naho twokora naho tuzoshika. Télévision Tanganyika.